kubera ko namba uwo muri ko murahangana byakunaniye ukarengera mu bibanza abantu bisumamwo ukabiturira, je ndavyita ko ari ubugizi bwa nabi canke ari igikorwa c'iterabwoba kabisa. Reka tumenye inda ku rukumu bino bintu ariko baragira bano bagabo ni igikorwa c'iterabwoba. Ano majambo rero avuga iki? Mwumva neza ko agerageza gusigura ukuntu bimirije no guturira ibindi bibanza bikomeye, ariko bano bagabo hari akantu bafise ka kenge bama bakoresha buri gihe, naba nabivuze, barafata bagategura ivyabo, bamaze gutegura ivyabo bakavyegeka ku mugambwe uri ku butegetsi canke ku butegetsi bw'igihugu canke ku ndongozi z'igihugu. Muriko murumva neza ko ariko agerageza kuvyerekeza neza kuri leta y'u Burundi, abicanyi bw'abagizi ba nabi. Kandi nuko mfise amakuru yuko mu migambi yabo hariho guturira amasoko, guturira amatungo y'abarundi. Reka ndakubwire Ines, amasoko agiye kubandanya asharega, none ni mubibona ejo bundi iryo mu Gatumba bararidometse mugabo rifatwa nabi, ubwo nyere baca barazimya nta ndwi zibiri ziheze. Inyuma y'Ingozi mwarabonye none hari ayandi yamaze guturirwa. Ubu rero igishoboka bagiye guturira ibindi bibanza kumbure birimwo amatungo y'abanyagihugu. Bashobora kuzotanga guturira nk'amamagazin, ivyo navyo mugabo muratse ko atari ubwa mbere. Ndashobora kudondagura amamagazin, amagareri baturiye, bagiye gusubira probablement ko bazoturira nk'amahoteli y'abantu, kuko baranka ikintu cyose citwa iterambere. Kandi bino ni ibintu rero bisaba gushishoza cyane no kwinjira indipu tukamenya bano bagabo bagamije iki. Reka ndabasubiza inyuma gatoya mu byabaye muri 2015. Yes, mundira kandi ndabaramutse mu mwese mudukurikirana abari mu Burundi, hanze y'u Burundi, ni muramutse namwiriwe, biravana umwe wese naho aherereye. So my name is John Mabo, turakanda sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda gute neza cyane. Nizerewe wamaze gukanda sabone cyangwa subscribe, ututsimbira muri commentaire kugira ngo tuze turaganira, kubera ko ivyumviro byanyu turabikora ko kenshi. Nongere nipfuriza abantu bose batameze neza, utameze neza no kwa musenga ejo bizogenda neza cyane. Hama utameze neza mu mufuko no kwa mugira nti ukora cyane, kubera ko nta muntu n'umwe mu buzima yigera atera imbere adakoze cyane. Iyo utari kurakora cyane birangira ubuzima bugukubise cyane. Uno musi rero inje ngaho kugira ngo tuyage kubiriko biravugwa cyane, inyuma yuko ibibanza bibiri bihiye, ndavuga galeri Ndayizamba hamwe na galeri Le Parisien. Hari amajambo menshi karavugwa cyane, ndabita inyanka Burundi, bariko baragerageza kuvuga amajambo, mbese ayo majambo asa n'agashinyaguro kuri jewe, amajambo adahumuriza cyane ababuriye ivyabo umwirya soko. Nongere nihanga mpepore abantu baburiye ivyabo mwirya soko. Ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu bituntuza kubera ko uruhombo ndazi cyo rusiguye, kubera ko hari abantu bahora badandariza mwajya amasoko bari bafashe utwabo. Hari abantu bahora biyungunganya bakavyuka mu gatondo bakagenda mu buzi bagakuraho icorikesha ry'umuryango babikuye hajya nyene. Urumva ko ari uruhombo rukomeye cyane. Ariko imbere yuko ndabinziza mu kiganiro nyezina, reka ndabibutse ko dufise ikinyobwa Rukundo tangawizi gikorerwa muri Nat Burundi na Keza Agro Trading. Iyi ni tangawizi yizewe cyane les amis, iri tangawizi uyihereje wumva ibintu bimeze neza cyane. So ukeneye kino kinyobwa tangawizi, adresse ni Bujumbura Ngagara muri quartier industriel. Ushobora kuturonka ku kanimero ka 60 522 133 canke 62 amajana 522 133. Karibu cyane. Ukeneye karto zirenga amajana 5, karto zirenga igihumbi, byose kabisa ni sawa cyane. Okay, reka rero ndabinzize mu kiganiro nyezina. Hari amajambo ariko aravugwa n'ibinyamakuru bitandukanye, mbese abenshi muri bo bariko baravuga nabashatse guhirika ubutegetsi 2015. Hari amajambo menshi abo bantu bariko baravuga, aho jewe ndayita kari amajambo y'agashinyaguro cyane.
ibi bitwereka canke bitugaragariza ukuntu bano bantu batigera bakunda Uburundi, ukuntu bano bantu batigera banakunda n'abarundi muri rusange, kubera ko namba wewe wifuza kwa bene igihugu bamererwa neza, kuko twuma tubona amaposte yabo bandika bita batabazi bavuga ibitagenda neza mu gihugu, ariko amatohoza hari canke amakuru hari nuko ibice byinshi by'ibintu byororekana mu gihugu aribo baba bagizene babiteye. Mu kiganiro nabahaye ku munsi w'ejo narababwiye nti bino bintu biri kubera mu Burundi hari abantu babiri inyuma babitegura bakabishira mu ngiro, muri ko murabibona bivanye n'amajambo bashikiriza ubwabo. So reka ntangurire k'uyu mugabo Bobo Rugurika ku majambo yashikirije, amajambo adasa neza cyane kubera igihugu, cyane cyane ariko aratoneka imitima y'ababuriye ibyabo mu isoko. Ibigenda vyita imvugo y'agashinyaguzo, imvugo y'agashinyaguzo. Turaza kongera tuganire n'uyuhe mugambi rero bano bantu bagabije, kubera iki bariko barabandanya bakora bino bintu. Mwese mwaraye mwumvise ibintu byashikirijwe na Bobo Rugurika, aho bisa neza ko aganisha canke yerekana umupango canke imigambi bafise yo kubandanya bakora bino bintu byo guturira amasoko. Twarabavuze mu kiganiro cyiza turavuga nti uno munsi ahiye ariko hasha amasoko, pourquoi pas ejo tutubona amabanki y'igihugu nari karasha, pourquoi tutubona ibindi bibanza nk'amahoteli ari karasha. Imbere yuko jewe nza kwaya majambo yashikirije, kubera ko jewe ndakunda ndabahe ukuri kwizewe, reka ndabashire mu kano ka video gatoye mu banzu bwanyu mukirabire, hama tugaruke ko gatoya tubasesangure. Abicanyi bw'abagizi ba nabi, kandi nuko mfise amakuru yuko mu migambi yabo hariho guturira amasoko, guturira amatungo y'abarundi. Reka ndakubwire neza, amasoko agiye kubandanya asharega, none ni mubibona ejo bundi iryo mu Gatumba bararidometse mugabo rifatwa nabi, ubwo nyene baca barazimya, nta ndwi zibiri ziheze. Inyuma y'Ingozi mwarabonye none hari ayandi yamaze guturirwa. Ubu rero igishoboka bagiye guturira ibindi bibanza kumbure birimwo amatungo y'abanyagihugu, bashobora kuzotangura guturira nk'amamagazin. Ivyo manze mugabo muratse ko atari ubwa mbere, ndashobora kudondagura amamagazin, amagareri baturiye. Bagiye gusubira probablement ko bazoturira nk'amahoteli y'abantu, kuko baranka ikintu cyose citwa iterambere, kandi urumva ko bijanye n'ivyo bintu byabo byo kwemera ibintazi, ivyo bintu byabo by'uburozi by'abaraguji. Abapfumu babo babapfumurira bababwira bati mudakeresheje abarundi mwumvise amajambo yavuze. Iki ni kimenyetso cerekana neza ko bafise umugambi wo gukora ubundi bugizi bwa nabi, kuko buno n'ubugizi bwa nabi mu bundi. Bino jewe ndabifata ko ari bikorwa by'ubwihevyi. Bano bagabo nabihevye, bano bagabo ni groupe terroriste, reka nabita uko nyene, ni groupe terroriste, kubera ko namba uwo muri ko murahangana byakunaniye ukarengera mu bibanza abantu bisumamwe ukabiturira, je ndavyita ko ari ubugizi bwa nabi canke ari igikorwa c'iterabwoba kabisa. Reka tumenye inda ku rukumu bino bintu ariko baragira bano bagabo ni igikorwa c'iterabwoba. Ano majambo rero avuga iki? Mwumva neza ko agerageza gusigura ukuntu bimirije no guturira ibindi bibanza bikomeye, ariko bano bagabo hari akantu bafise ka kenge baba bakoresha buri gihe. Naba nabivuze, barafata bagategura ivyabo, bamaze gutegura ivyabo bakavyegeka ku mugambwe uri ku butegetsi canke ku butegetsi bw'igihugu canke ku ndongozi z'igihugu. Muriko murumva neza ko ariko agerageza kuvyerekeza neza kuri leta y'u Burundi. Je bahondi ni gute leta y'u Burundi yo kwihomvya? Ni gute leta y'u Burundi yo turira ibibanza nk'ibi, kandi ibibanza nk'ibi tuzi ko bitanga amakori mu gihugu? Ni gute rero leta yoza ikihombesha? Bino ni ibintu rero bisaba gushishoza cyane no kwinjira indipu tukamenya bano bagabo bagamije iki. Reka ndabasubiza inyuma gatoya mu byabaye muri 2015.
2015 muribuka neza aha ngomba ngaruke ku kuntu umuco wo guturira ibintu canke abantu bo babigize akamenyero. Bino bintu ntibitanguye uno mwaka, turaza kubihuza n'amatora ahari yimirije, mugabo bino bintu ngomba ndabasubiza inyuma ndabinze neza mu kiganiro neza kugira ngo mubitahure bino bintu. Muri 2015 itariki indwi z'ukwezi kwa gatanu mu 2015 hari mu Nyakabiga kwibarabara ry'icumi imba nihenze gatonya, hamwe ngari ku gicumi hari umujene bamwagirije ko ari imbonerakure, bafata baramuturira mw'ipine. Ibyo byose mwarabibonye. Bamaze kumuturira mw'ipine, si ibyo gusa, hariho n'amabisi canke amataxi yunguruza abantu nawe nyene barayaturira. Bino bintu n'umugenzo wabo muri rusange. Bano bantu ibintu byo konona canke ubugizi bwa nabi baravyamanye. Ibi barabikora kugira ngo bananize leta y'u Burundi, kugira ngo batume abene gihugu bata icizere ku butegetsi bwabo. Niyo mpamvu mubona bagerageza gukora bino bintu. Bino bintu ntimuze muvyitiranya ko ari ibintu bisanzwe, kubera ko jewe nama mbona reka ndashobora gutanga nk'akarero ku ntambara ziba za Ukraine no mu Burusiya. Hariho mwaba mwumva ko nka Ukraine kumva ngo yateye ya bombarze ahantu hari gaze zani canke hari petrole y'Abarusiya. Ibi byose barabikora kugira ngo bace intege ubutegetsi, kubera ko baba bazi neza ko bagiye abantu tukagenda ku rusoro tugahanga ntibiza gukunda, kubera ko murazi neza yuko leta y'u Burundi kucerekeye gukoresha umuheto barabizi neza ko batokora iryo kosa. Niyo mpamvu mubona bariko baragerageza guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Niyo mpamvu bariko barakora bino bintu ntimubironderera ahandi, bagerageza kugira ngo abene gihugu bigumure canke abene gihugu bacike intege. Nk'umuntu aba afise imitahe muri bijya bibanza, sinumva ukuntu mu mutima wiwe abamerewe. Iyi rero intambara ikomeye cyane tutokwirengagiza canke tutoreka kuvuga. Niyo mpamvu tuzangaha tukabivuga kugira abantu bose canke isi yose canke mwebwe mudukurikirana mumenye neza bano bantu ububi bwabo. Ndatanga kandi karoro ka hafi. Pacifique Ninahazwe yari afise umugambi bitwa Ndondeza. Uyo mugambi Ndondeza yahukuramo amafaranga menshi, nabo nyene agashiramo amafaranga menshi mu gukoresha leja bari ngaha leja kisoyisi, kugira ngo bagerageze kunyuruza abantu. Bahejeje kubanyuruza akaca agenda gutangaza ko abo bantu banyurujwe ari ubwiwe yabikoze. Ibi ni ibintu yashaka gukora kugira ngo yambike iceyi kuri leta y'u Burundi. Saho nyene yagarukiye. Pacifique Ninahazwe yarashoboye no kugerageza gucanishamo igisirikare cy'u Burundi, aho yavuga ko abasirikare b'u Burundi babayeho nabi, amabanga y'igisirikare cy'u Burundi afise abantu bayamuha bari mu gisirikare. Ibyo byose murabona ko bagizene yashoboye kubikorera ko cyane. Twongera tunakeza igisirikare cy'u Burundi kunyifato nziza bakoze ejo, aho bagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo bashobore kuzimya bano bantu. Rero nibyo nama navuze, bano bantu strategy yabo hari ahantu iva. Reka tudome ku rutoki, strategy yabo niva mu Rwanda n'izi nkotanyi, kuko zino nkotanyi tubihuze n'intambara ziko zirabera muri Kongo. Murabona ko bagenda mu minembwe bakarubika Rede Tabara igakora mabi. Rede Tabara ikica abanyamurenge, hama abanyarwanda ubwabo bakacibaza kugira nti kubatabara. Nibo bagerageje kuzana ibibi biriko birabera mu minembwe, nibo bariko barageza kwica abanyamurenge, mugabo bakacibagira nti kuza kwerekana ko arabatabazi. Nivyo abo bagabo babo burugurika n'abandi bose bari kumwe, aba Pacifique, kubera ko propaganda izo barazirembeje. Propaganda sinzi ko muri ko muraraba ama post nani Pacifique Ninahazwe ariko arakora cyane, ariko arakora Pacifique ama post asa nkaho acurira abene gihugu baraye baburiye ibyabo mwijya sanganya. So
nibaza ko ari gikorwa bateguye kandi bariko barakora igihe kirekire. Iyo tuvuze ati twarinjiriwe, Uburundi bwaratewe, ntibutegwa ku masoro gusa, oya, intambara ntikorwa ku masoro gusa. Intambara irashobora gukorwa hakoreshejwe izi mbuga dukoresha, intambara irashobora gukorwa mu bintu by'iterabwoba nk'ibi kugira ngo baze guhurumbanya umutekano canke bahurumbanya umutekano w'abenegihugu. Niyo mpamvu mubona bariko barakora bino bintu. Batangwe no kwigamba, batangwe no kuja mu menyesha makuru bavuga ko n'ibindi bibanza bigiye guturirwa. Les amis ntibababeshe, bano bagabo nibo bakora bino bintu. Bano bagabo nibo bagerageza guturira ibibanza nk'ibi kugira ngo bashike ku nyungu zabo. Amajambo yabo borugurika mwayumvise. Amajambo yo kwirengagiza kubera ko yavuze ko n'amahoteli vuba agiye gusha, yatanze nk'ikiringo c'ukwezi. Muriko muraraba amasoko ari karasha y'Ingozi, nibaza ko atakwezi kwari gusiga guheze. Isoko yo mu Gatumba, isoko mu za Cibitoki, ahantu hose hatandukanye bagerageza kugira kubikora bino bintu kugira ngo CNDD-FDD niyaza mu myiyamamazo bazovuga ati mwebwe mwaturiye amasoko ntacu mutubwira. Iyi ni urugamba rundi bafise kugira ngo bashobore gucafuza inzego z'igihugu. Nta kindi bariko barabikorera kubera ko jewe ubwanje nkuko nabivuze ejo mu kiganiro giheze, naravuze ni nta kuntu na kumwe bonyumvisha ko ino miriro iriko iraduka mu masoko ari miriro iriko irizana uko nyene. Amaxida bien sûr arahabana ndabivuga, ariko bino bintu dukwiye kubishishoza tukamenya ni giki bino bintu biriko biragirane biravako. Mwabaze kumenya ukuri, mwavyumvise, nibaza ko mutarabana batoya, mwavyumvise, mwumvise ico bagamije, mwumvise nico bashaka gushikako. Umugambi wabo ni wawundi nyene no guhungabanya bene gihugu. Ariko ico jewe nogenda mvuga imbere yuko nja ku ingingo ya kabiri, ikintu je notera mvuga ni iki canke no kunganira canke noterera abarundi muri rusange. Ntushobora kumbwira umuntu ashaka kugutabara akaza kuguhombya, oya. Ubu n'ubwenge bariko barakoresha, mugabe igihe babuse twari munsi y'urujo, niyo mpamvu tuza ngaho kugira ngo tubabwire amabi canke amanyanga y'aba bagabo. Izi ni systeme bariko barakoresha kandi ni systeme ziba zirimo amafaranga menshi. Barinvestisa kugira ngo bino bintu bikogwe, barariha abantu kugira ngo bino bintu bikogwe. Parce que bano bantu ntibigera baheba, narivuze kuva kera, bano bantu bari decide ntibigera baheba, bazoguma batudurumbanya, bazoguma bagirani. Niyo mpamvu dukwera twe guhagurukira rimwe tukabagwanya kubera ko n'ubutunzi bw'igihugu muri rusangi buriko boronekara, ni ibintu bariko baraduhombya, ni ibintu mu bisanzwe bidasiguritse ku gihugu. So reka rero tuje kuri point ya kabiri, n'uyuhe mugambi rero bifuza gushikako. Umugambi nuko icambere batoba amatora, nuko icya kabiri nuko bashaka guteranya ubutegetsi buhari n'abene gihugu. Nico gituma ubona bariko barakora bino bintu, ni nayo mpamvu mubona bariko baragerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo bashobore guhungabanya abene gihugu. Ojere mu bisanzwe hari ikintu je nashaka kwibariza bano bantu. Ego nivyo muriko muragerageza guhurumbanya abene gihugu, muriko murabahombya. Eske muribaza ko ari byo bintu bizobaha igihugu? Abarundi twaciye mu bihe bigoye cyane, kandi niko ndashima nongera shimira abene igihugu b'abarundi ukuntu muri ko muravyifatamo. Nagiye mbona abantu benshi batandukanye, ntituzocika intege, abandi bavuga ati Imana mushobora byose izobikora. Nibaza ko Imana ata muntu n'umwe yigera itereranya, kandi ikinyoma, ndavuga icukuri, ikinyoma ntikigera gitsinda ukuri. Uko vyogenda gute kose, uko vyokogwa kose, ikinyoma cyama gitsindwa n'ukuri. Abarundi tubanda dufatana na mugongo kubera ko kino gihugu ni cacu, ntituze twumva izi nyanka Burundi. Bano bantu ndabita inyanka Burundi, jewe ndabivuze ndabisuyemo bantu ni inyanka Burundi kubera ko sinumva ukuntu ushobora guhangana n'umuntu hama umuntu akakunanira ukarengera mu bene gihugu. So
turakwiye kugira urunani, turakwiye kugira urunani kugira ngo umwansi tumugwanirize hamwe. Kubera ko mesherizami jewe impamvu ndiko ndavuga bino bintu nuko nzi intambara combien de fois ari mbi, intambara combien de fois itubaka ahubwo isambura. Twebwe turi mu mbona kazoza, twebwe turi mu mugambi w'iterambere, twebwe twifuza kugera kure. Kubera ko mugiye murabiraba erega twebwe igihugu nticakinye kubera ko tutarabakoze abantu batarabakoze. Oya, twamye mu bihe bigoye nk'ibi kubaka babomora. Murazi bya 2015, murazi imiduga yahiye, murazi amabarabara yabomowe, murazi hari bageze no kuri etape yaho bashobora no kugirane no gutera inkambi za gisirikare. Bijya bikoresho bya gisirikare bigwa amafaranga. Rero dukwiye kumenya ko intambara nta kibanza bise mu gihugu, intambara nta keza kayo. Niyo mpamvu nizi ntambara yo korageza kudushorako, nizi ntambara yo korageza kudutanguzako, nibaza ko igihe gitebuke ukuri kuzoje habona, kandi naho izo bakubita mu gahanga babikora bavyanka. Nta musi numwe ikese nk'izi zitigera zigirane zija ahabona. Hazogera igihe ibi bintu muri ko murakora mu Burundi mu bibazo, mufise imiryango, mufise abana, abo bana banyu bazoja bashobora no kubibazwa, reka bashobora no kubibazwa kubera ko nta kuntu kumwe mushaka ubutegetsi bw'amaganguranyama mubanje, kubera ko birazwi nta nguvu mufise zotuma muja ku butegetsi. Ibyo birazwi nta nguvu mufise na zimwe zotuma muja ku butegetsi. Niyo mpamvu mugerageza gutera akadurumbanyo, niyo mpamvu mugerageza gushaka bya bihe bibi twahoramwo kugira ngo twongere tubisubiremo. No, ibyo bitwara birenganye, kugeza isa turafise na kapitale politike. Twarabayeho kapitale politike tutayigira, twarabayeho mu biho bigoye cyane. None ni gute tutera imbere twiyubaka mukaza kugirane kuduhombye? Ariko nsaba abarundi bose kudacika intege, nsaba abarundi kwama bakura, nsaba abarundi kwama biteza imbere. Nta munsi numwe imvura idahita. Bino bintu hazogera igihe bano bantu bateshwe bati nubwo bafise akagezo ko kudaheba, ariko ndazi ko umunsi n'umunsi bizogirane ukuri kuzoganza. So nongere ndangize mpoza abantu bose baburiye ivyabo, harimo abagenzi, harimo imiryango yacu, ariko babandanye bihangana. Ejo ni heza cyane, hama ndagusaba utarakanda sabone cyangwa subscribe no bikore, ucuja muri commentaire utanga icyumviro cawe. Turabakunda cyane. Ciao ciao.